Great, kada kula mumeze neza. Meze neza msaza. Karibu cyane Black TV. Ndabashimiye cyane namwe. Mu kwidondoro tweke neza ubuhinga ufise cyo tumiye ati twovugana naka. Icambere coco ku mazina banyita Arnaud le Prince. Nkaba ndi umuhanzi. Yego. Umuhanzi gute bitwereka kumenya ko ubuhanzi ufise nk'imeze. J'arrive dans le club, je la vois paniquer. Elle a teasé la vodka, elle veut me piquer. Toujours dans le salle, je crois qu'elle a craqué. Elle a fumé le bédo pendant que je la draguais. Approche-moi ma bélo, approche-moi ma bélo. Tu veux louper la piste, tout commence à zéro. Accroche-toi ma bélo, accroche-toi ma bélo. J'adore quand tu bouges tes vêtements en polo. Gucci, Prada. Grace, igihe wabona kuzi kuririmba ubwa mbere nka wewe mbemwe byagenze gute? Bon, byatangiye nkiri muri secondaire gusa nyene no muri primaire nayo ndabifise gusa nyene sinabimakinga out naguma numva umengo no bigumitsa kwanza muri jenge muri secondaire rero niho numvise umengo nutangura kuvyerekana. Ubazi gikengera gutejeje? Bon, araheze 2 ans najeje secondaire. Kuri channel ya YouTube hariko indirimbo zibiri gusa umbagiye kinini gose kuko udasohora indirimbo. Bon, je natangiye gusohora indirimbo najeje secondaire. Natangiye gusohora indirimbo. Umva kuva secondaire yose ihere nari mfatiriwe ni school gusa nyene naragira nyene ama freestyle asanzwe sinari bwagire YouTube channel yiwanje nico gituma waciye ubona. Bon, nico gituma atabikorwa byinshi nashira ku YouTube kubera sinabwagire YouTube channel yiwanje. Yego wafise aho bishira canke wakora ukaririmba kabishira handi cyane? Yari ama freestyle genre naragira nyene tu video dusanzwe to ama telefone tukabonwa n'abantu gusa basanzwe. Great. Ufise ama audio na video lyrics? Yego. Okay, tuje ku video lyrics yashaka tuvuga ko cyane byatari. Video lyrics yawe bayitwa gute? Let me down. Don't let me down. Don't let me down. Gisigura ntunte hasi, ushini hasi. Ntundekonere. Yego. Great. Indirimbo kumwe n'undi muhanzi yarinde? Bon, numujama nyene ariko yasa nk'umuntu ko ari ipima. Jean nyene arambwiye ati je ndazi kuririmba gusa sindaje muri studio. Bon, ndamubwiye ati wowe reka dutegure projet tugende nyene wiyumvirize. Umuhanzi yitwa Vibana wewe nta ndirimbo afise gusa nyene yari Jean akantu ko kwipima tu. Yego. Wewe nawe uvuga uti je ko ndi umuhanzi yemera afise indirimbo afise plaisir ashaka gushika. Songs zibiri kuri YouTube deja. Uriko arabangene muziki wa ugenza utwara ubona ari inyungu ikora kukoranamwo canke ari ivyo kwa navyo bibi canke vyiza? Bon, ibintu byose no mu buzima busanzwe umuntu arahura n'ibibazo. Muri carrière musicale yiwanje uko natanguye mu gasiko biko bigenda biraduga bukebuke. Yego sinovuga ngo natanguye niko bimeze. Jean ngenda ndabona nyina ka evolution. Yego. Uwo guha uwo nyene uruhusha tisha ugire collab n'umuntu yo kwa boy ikora nande? Collab naikora na Stick. Yego. Stick. Bamwemera Stick? Ndamwemera cyane. Yego. Stick Ovado. Okay. Wakubwira tutangiye award wayihande wenyene? Award bivana na category y'abagore. Abagore kweli jesha wapi nabwo ndabafollowinga sana kweli. Ntabwo nabahanze b'abarundi bagore baba kenyezi uzi. Na uranyemeza kiretse akademu gashasha nabonye kitwa Keza kweli. Gusa naramenyekana cyane. Niko kanyemeje kweli. Ndi barimbanye na Chris MB. Cyangwa se muzi naye tu. Cyangwa se muzi naye. Jean zinanye na Chris MB gusa ujya mu demo nene Keza senda. Ujya ngo n'ufise ngo wabarimba nakaba akaba hanze niwe. Stick umuyo mubwiriki. Stick duhe no mubwira ati akomeza akora umuziki Jean yari yabihevye. Nagaruke muri carrière kubera nanje nenda mukeneyemo. Urumva n'umuntu nkene kuzokorana fit nawe kwe. Yego. Nk'umuntu agitangwa bakikararondera kumenyekana cyane. Twazi ko umuziki ugoye cyane kandi ufite ibigoye cyane mu muziki. Nibiko kwabwiye ngo kumenyekana cyane ushaka gutera indi ntambwe. Bon, icyo ndiko ndategura
genre ni kumenyekanisha umuziki we wanje kugira ndonka abantu ba supporting kubera je kubwi wanje je nyine nabyo nshobora rero umuziki wanje ndiko ndamenyekanisha gute ndagerageza nkagerageza kugira ama promotion kuye kugira umuziki ubashikira abantu aho bari hose komsa ntuzobura abo wakira hama tubandanye dukora ibikorwa bigeze hejuru. Indirimbo nzi kuri YouTube imwe maze amezi 11 hafi 12 aguma kwire indirimbo zindwi imwe iyo expanse nini gose bakuko kimwe ico gihe igihe nangura kuririmba ijya son natange kuririmba ijya son uri kurayumviriza neza ijya beat ni beat natoya ahandi hantu ni beat wivye ego majao make ego ni beat nakoreye ahandi hantu bisa nka challenge tubisanzwe mba neko ndayirimbirako nca ndonka nyene amakomplima y'abantu bakabit karirimbire ko nta kibazo bon nca ndayirimbirako mu nyuma asanga nashize kuri YouTube gusa rero nabigize nk'umuntu ataritegura tu yego nce gituma ubona kuri YouTube sama views make cyane ubu wariteguwe ubu ndi tayari twitege ugiye kubandana n'umuziki cyangwa ndakora cyane gose ubu njenje yego inyuma y'ino ndirimbo Don't Let Me Down nagiye gukurikira iki nyuma y'ino ndirimbo Don't Let Me Down nagiye gukurikira iki bon mu byo ndiko ndategura featuring gusa uwo muntu ntashobora kuvugira nga kubera ntibiraba d'accord n'uwo muntu gusa turacako turavugana na ko nategura feat nyene n'umuntu amaze gukora ibikorwa bye biriko biraboneka yego aho ganya bibuja Flavor yego nga 2020 ye turimwo twemezwa gatatu presque kwezi kwa kabiri batujemwo amezi aragiye be program ufise muri 2020 ufise kuba gusa indirimbo zingana gute ndashobora gukora indirimbo nyinshi zishoboka zibaho kugira mboneke cyane sinovuga igitigiri gusa nditari gukora indirimbo nyinshi zizoboneka yego okay mu kurangiza wavuze cyeka cyama award n'icekeye bitandukanye muri mu bakobwa no mu bahungu wowe ati tangagacira ama producer ama video gahanda producer ama video umuntu akora ama video jo nguma mbona sana ni John Lake kuma audio I breeze on the beat okay muri kino gihe be unida gukora ijya audio ni umuproducteur yitwa Sule Sule mu bekorera mu cara kinama yego kudakinama. Okay. Anyway, ama video ugiye kubikora gute cyangwa ugiye kuhagarika nazo? Côté video. Bon, côté ya video navyo ndiko ndabitegura ubu ndakenera nyene kuzosohora amason yanje ari kumwe n'ama video. Kugubera nabo nyine ngo ama audio ntabwo bayakurikirana cyane. Umva ndiko ndategura kuza ndasohora son na video yayo. Grace, sikaje mu buraheza ko kanyuma gusezera no gushima fans bamwe rusange. Bon, ndashimira cyane Black TV kubona mwanyumviriye kwicambere. Nasubira nkabwira abafanzi banje ati mugume mu following ibikorwa ni byinshi ndiko ndakora. Ja kuri YouTube channel yanje ni Le Prince Arnaud officiel ucumbona. Mugume mu following vuba tendajana ibikorwa byiza kandi biryoshe. Na Facebook, Instagram ukoresha n'ibiki? No kuri IG izina ni ryo nyene mwashobora kumfollowinga ni Arnaud Le Prince officiel muhita mumbona. Thank you so much bro. Merci beaucoup. Kite kwa nawe kandi. Nanje ndaryohe cyane kubona twahuye na Black TV. Thank you. Yego. Fresh image imeze